Umupfakazi rero gute? Umupfakazi sezo ya mbere yaraheze n'iya kabiri yaraheze kandi ndabamenyesha ko sezo ya gatatu nayo izoza. Ariko hazobonekamwo abantu benshi batandukanye, hazobonekamwo ubundi buhinga jewe ubusi nkinandira winkina meze umeze neza ubundi bakigutwara abagabo abantu barambonera bagenda mu buyenzi bambwe kana bakurabireza ari kuri kose gudafata neza abagabo bo bagucika kandi foroze ko byo kuba ko fari bijya biri gumukina none nibimbako byarambaye ahubwo uzi kuresha nije mba navyanditse none nta kindi byo mba ni wowe wavyanditse hajya akaca murarinze peti muradika ego kwe Libera arambwiye ikintu ngira mvuga ari nyuma kamera Libera avuze ati ngo Fanny ariresha urumva yandika ibintu ibya nyene abashaka bamubwira ngo Libe uza kuvuga ibi nivyo nkunda shandira kwishuruku ndawumbwiruka cyayirisha Fanny n'umukozi mbego beza ko Fanny azogarukiriza he mbego biboze ko Fanny ashaka kugera jewe aho nshaka kugera nta naho mbona utaki kushimama kubera isitari kushimama ntonye filime yanje ikira trend nka Titanic yatande abanyene urumva zimwe twamenye kera nabonye umuhinda ari kararaba gasobanuye k'abarundi ego hama rero ncemfa guys ikibazo novuga kiri simple cyane Fanny right now araronse opportunity yo kuvugana n'umukuru w'igihugu ikiyo musaba akora byinshi byinshi icambere rero musaba gutegura awadi kugenda bikubwiye igihugu nyene yitiriwe nyene papa Burundi kaca ngira wa mbere Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor, this is Step Media, the chain of progress. Kuri mikukuna Beni behind the camera CK professional, umutima wanje witekura mu nzima ndakubwira yuko nahisemo gukora bya bintu mwifuza ati Beni gute cyo yawe gute Beni gute tuzokora ryari Beni gute tuzogira subscribe ryari gira subscribe kuri Step Media 257 gira subscribe like comment na share kugira ngo tubashe kujya muri rwa rutonde rwa TV online akokora neza cyane mu bandi bantu nyene tuvyumva neza ko turabe ko twoteza imbere entertainment yacu. Uno musi rero nahisemo kurondera nahisemo kurondera Fanny Lavine umukinyoma rereyise umwita ni mama lao iko natumika afanya kazi vizuri sana reka tumwe akanya baramutse hama turaza konya byinshi kuri Fanny bite Fanny this is Step Media 257 Fanny bite sawa uratareza ugiye wati kumemba mdi fresh yes nakubwira yuko icyumviro cyo create kino yanje ari mu bantu bambere banteye intege Rambude ndagewe cyane ubusi numva yuko ari umunsi w'intsinzi cyane kuko bimeze neza cyane en tout cas vraiment c'est bon pas mal tudafurahi sana kabisa tubyumva nawe abakuri bisifari cyane sameze neza bimeze neza very good je ni bon vraiment gusa nuko nyene ibintu bigitangura tsko biba bigorana urabizi ibintu biba bikoye bitangura cyo gituma imbere y'ikintu cyose imbere yo kureba ikiganiro banzukire subscribe banzukire na partage kuko turakwizeza ko atabibuza kubonamwe akuza kuryoherwa cyane kabisa yes urumva ko Fanny akubwira yuko banzukire subscribe kandi arazima mfite ibintu n'agafani fuko tukwiyo subscribe turi kuri 0 subscriber n'ukuri wowe ugize subscribe zo mubayi wa mbere na Fanny this is Step Media 257 inambwe kuyindi kabisa tuva kumwiza tuja mu bundi sivyo rega Fanny 0 to hero ya sinatiri asike akubwira ati kutuva mu busa tuja mu butunzi ya diko bimeze benishu ikintu cyose nasanze ni kugira indoto nico kintu cyambere kuko hari abantu baba bafite indoto yo gupfejo gusa mugihe iyo ufite indoto igera kure cyane ni ngombwa uhashike nawe uyu munsi rero uri CEO kabisha biyona bashidakire mushigikire kuri kwimara ariko rufara sigatoshe nashaka kudoha sivyo rega Fanny dutegeza gushigikira byana byakunda utadoshigikira imanzo kabisa foko rero mugira subscribe rero dukwize basi igihumbi basi muri kuno kwezi ariko subscribe imwe hari abagira bakongera bagasubira imwe mugira kabiri mutama we yambwiye ngo azofyonda kabiri agatoya yapfyonda rimwe kubizari imwe Fanny biterere Jenny fresh za siku sunone ko ntagaze nari uradoshe dudushatse warakuye kajene kubira ikiruru dushatse wakuye ko Fanny kugirende kagusaza tabure kagoma kaba gashaje marina cyane ari mosheje ku mpamvu zo gukunda akazi kanje ku mpamvu zo kugira tugire agaciro tuyiha agaciro akazi kacu
nimoshije kubera hariho sene yasaba yuko mba nimoshije nyene akazi kacu tutegerezwa kugaha agaciro kandi tukakagira nyene akambere cyo gituma nawe waje ngako akazi kawe gaha agaciro kabisa gese na cyane kuko akubwira ati hariho sacrifice uya kukigira ukagiye guhindura look guhindura ubuzima kugira ngo akazi kawe kagende ndetse ibyo nagafanya ariko hariho abantu badatahura kuri uno munsi ko hari abantu babeshejwe n'amareresi kuko twumva kubifata nk'akazi jewe ndi umwe wo kubishingira ntahe yaragira bihebe bashe iyo ataba umuntu yitwa Riberi nawe ibi wago mu bihebe jewe ibi nahoze bon ikintu cyose rega iyo harimo umugisha wawe satani ategerezwa gukwereka ibindi bitavyo kugira akuyobye ako je atwara muhinyuye kabisa satani umukomesha mu bikorwa wo kumukora kandi ikintu Imana yaguhaye ni ngomba gusagisha gishining gusa kukaye ntushobora kugishika ko udacitse intege utabisha utagitsikirere uduce intege ntivyobura kwimvira ati mebe ntivyobura ariko komeza ko haje mbe Fanny ubu nyene haraje umuntu akeneye impanuro kuri Fanny umukina asanzwe akunda rireresi asanzwe afise ingabirano ariko akabura wa muntu amuha conseil ishika nigiko mubwira jewe ico namubwira atondondera Fanny rero muri robisi ibintu byose yiburamo amafaranga mana beje hari amafaranga navuze oya azokorondere yego sawa kandi babiri kubera bariko barumviriza bose bariko baraturaba bose ntazo bakeneye kandi ndakubwire Benicio abantu bari ubwoko bwinshi ari ushobora kuza kubusaba impanuro kugira mube murayaga gato nundi aza kubera ko ivyo bikorwa abikunda ashaka kubijamo nundi aza kubera urusaku urumva rero atondondere nzobona ikimugenza hamamenye ivyo ndamubwira kabisa katuvyebera gusa Fanny urumva afise imbuga ziyo ngurukana bumenyi zo mwanditse umuntu kuri Instagram na Facebook yego ahantu hose kuri Fanny Lavine official ni YouTube Fanny Lavine Facebook Instagram nuko Twitter nuko mbe Fanny baratanga telefone burya yanje ndayitanga gute nimero ziranditseko hose basha ni muzirabe hama mu murondere hama kugira ngo izo conseil zibaye kugira kandi mu mutera no mu bindi vyiyumviro ko turabonye umenga Fanny ari mu bantu babakinyi b'amareresi bateramisha abantu benshi cyane Fanny uko na Fanny base kubasana mbega bigenda gute mu mwanya muto uyu myaka 2 bimazemwo uko vyitwaramo gute mbega birakorera kuko ari abantu bagira abafana benshi bikabananira mbega bimeze gute uko vyitwaramo gute uko ndavyitwaramo ubwa mbere nuko uko bukemba nako ntarashika kuko ikintu cyambere gikunda gusubiza inyuma abasara nuko uyu munsi tubonye dukoza akantu kagakundwa tanako twahejeje turako twamaze kuba ariko je uko bukemba nako ntaranatangura uko bukemba ntaratangura abo nkuba bibaza ngo nukwishima cyane no kumanuza Imana ako byo kwije uko bukemba numenga sindatangura ico rero cyakima imbaraga zo kubandanya kandi nimvira gukora byiza gusumba ibyo mba nakoze hama uko nyine ibindi navyo ndabifata nyine ko ubuzima umuntu bwakira uko buce mbe apart ya filme Fanny we nta zindi deal wikorera ubu nta kazi kona ne mugabo wako niko mvuga ega no kuri karanga muntu twandika ko kamwe ntumbwira ndeka kagutereye jewe basi turakine kuri identité ya Fanny byanditse gute karanga muntu ya Fanny artiste kwanditse uriri ikori muri meri afa iranditse na nife dafise kubura kazi Guys bakuzi ba Step Media nakubwira ati ni cyo nshasha basha nta nuko ziramara Fanny ari mu bantu ba mbere kuko umuntu wa mbere yikoresheje yari Isaac mu wa kabiri ni Fanny byumva gute Fanny kwaramuze mu zondo rw'abantu ba mbere ndashushe ndakaje bande ryohewe ko nasite mu rutande rw'abantu b'imbere kuko naje mu mutima umuntu w'imbere cyane Toma nyine urumva birangyoheye ni ico ni kimenyetso cerekana ko umbona mu bantu bariko barakora kuko nawe ntiwari gutora umuntu atari karakora ngo uze kumushira mu bambere ndagushimiye ndagushimiye cyane Fanny hama rero wibutsa abantu bagira subscribe kandi iyo utarayigira abanza kupe gira subscribe Step Media Step Media 257 intambwe media kandi yibuge niko bita intambwe twariko mu mwaka uheze ubusiyo turi kandi dukeneye no mu ndwi za gutera iyindi ni ndasabye ndasubira gukora interview hano dufise ibihumbi 10 kandi urahata kandi bado bado bari ndamwibuta mbwira ati Beni bado ala bado turacabada nunu raha sasa Fanny na hiti kesho asubuhi mchana jioni sasa ushipi
hapana umurengwe ntutwika umurengwe ntutwika nyene urumva iyo ugize umurengwe uca wicara hariho umugani kera bakunda guca sinzi ko ari umugani uvuga ngo nci ukuboko misi donc yari umutunzi nyene yabona uko yarenzwe nyene aca aricarira agabo nahejeje tinci ukuboko misi burya ukuboko kacaza igikoko kirya kwa kuboko urumva bimwe yari afise aca abirya gusa ntasubira kuronka n'ukuntu arondera ibindi rero urumva iyo ugize umurengo ukagira ngo ni problem ucurarama ngo narahejeje ingorane tuca tugenda ucuvyumva nawe ucugumurira ati kumbe iyo menya hari ikindi nabara kwimana yes rakubwira ati ni step media ndagusabye ugire subscribe kuko ngoma ngarukana iryo jambo kubera yuko nshaka yuko basha kugira ngo munterere subscribe yanyu mugere like comment nasho kugira ngo YouTube yanje ibe monetize ibintu bigende neza cyane hanyuma ejo narijya ejo ndonga amafaranga ngure micro iyi mic ni ya Fanny basha iyi micro mubona aje ni ya Fanny aha rero ko yari bazigiye atayikoresha bagati Ben iyi micro yawe sidayizera uyu micro yaje pizza sidayizera fata ufushire ko telefone cyo tumugumana ngumandaba tamajwa gumaja mwabasha nukuri kwimanda kine support yanyu s'il vous plaît ndazi ko mu nkunda ndabakunda kandi ndazi ko murazi ko bisingabirano ndifuza support yanyu basha ndifuza ko rushika ku indi steps ibyo none Fanny basha nukuri kwimana Benishu turamukunda antuka jewe ndazi neza ko turamukunda Benishu ni umuntu w'umukozi kandi abaze nyine ibintu bimeze neza kandi akunda akazi ndabasabye basha nukuri kwimana mugire subscribe kuri Step Media de 57 umuntu wese azi ko ari umufana wanje ari umufana w'ibikoko by'abarundi ari n'umubanyi wacu mwiza aho no kuvuga umuntu atari mu Burundi fanya subscribe fyonda nta mamega bisaba nta kintu na kimwe bisaba amamega kumariya yandi n'umwanya ni wawo nyene ndabasabye tugire subscribe fyonda gusa karuka ruje kandi nzi ko natwe muzaba muteye iteka Benishu natwe tuba twiteye iteka ku buryo kubera ko biraryoshe uri kurabona ibikoko bica hirya no hino by'abarundi nyene bishininga biteze ndabasabye rero kubigire subscribe baraza kubikora reka tuje no mu bikorwa bya Fanny ati mbega Fanny kubera iki ariko arahera igihe ziko turamubama cyane muri Umupfakazi ko turaronka stories Umupfakazi ngo tugani si joy na twambeye meje narusa kugisha Umupfakazi gute gire Umupfakazi iraho iraryoshe kumigyoha ibingo bikuma bibanye bagende kuri Fanny Lavine nyine bagire subscribe aba subscribers bandazi ko muri kubusa mugende mu busa ngende mugandazi buza kwiyongera nivyo mugende mugire subscribe utaragira igire kandi ndanashimira bamaze kwigira bankurikirana muri benshi yego haba ndamenyeshe season ya kabiri yaraheze Benishu yaheze nyine yariho umuntu arashe sinzi abantu yarashe sinzi no wamutumye yakoze bimenya muri season ya gatatu wa mukobwa yishe umuntu ntavyo nzi nabikubwiye navyo tuzi navyo tuzi umuntu yarashe gusa nabamenyesha ko mugabo umukobwa guma yankwa mu Umupfakazi usanga ariwe yarashe ujya mu Berize ako cha Berize n'umukinyi mwiza bazi iyo ukinye ikintu abantu bakakubonamwo iyo image uri umukinyi mwiza cyane uvuga ati rero Umupfakazi rero gute Umupfakazi season ya mbere yaraheze n'iya kabiri yaraheze kandi ndabamenyesha ko season ya gatatu nayo izoza ariko asha iryoshe gusumba n'izindi kuribi itakwari bala sana mbeko tuzi ko saison 2 irimo abanyarwanda mbega saison 3 gute saison 3 nayo ne bashobora kubonekamo yego c'est vrai ariko Fanny bagakunda ngo vya vrai sana reka bashobora kubonekamo hazibonekamo abantu benshi batandukanye hazibonekamo ubundi buhinga jewe ubusi nkinandira wina meze neza ubundi bakigutwara abagabo abantu barambonera zogenda mu buyenzi bambwe kandi abakurabire tari kuri kyo sakadafata neza abagabo ko bagucika zogenda mu buyenzi bambwe kandi foro twobye kuba ko fari bijya birugumki none nibimbako byarambaye byakubaye ego nivyo shanye nivyo baramubaye ko ya manyina navyibutse kweri gusa ari kiganiro nateguye ko nzogira ikiganiro cy'ubuzima bwa Fanny bwose aho yavuye ukuntu yagiye hane hose yagenda race tuzobimenya kumuri byashoboka n'umugabo tuzomubaza ati mbega wewe tuzomubaza ugati kwera iki wahevye umustari wacu urakwaye achavuga ati nsere kumuheba nyari bwo umustari ugati nagaruke Fanny ubu yuri mu moto nuko ikintu cyo kumuganga Fanny oya nisa
Ibyo tubireke tuzivuga rundi buzi. Yes, mbega ati rero ibikorwa ati rero uvuga ati iyo film Nshasha nuvuga uriko urategura nuvuga partie igira gatatu saison igira gatatu ya Umupfakazi izo birimwo abanyarwanda nko bitubwiye canke harabo n'abandi banyamahanga bazoya parisa. Jewe nkuko bimeze jewe sinkunda gukora ikintu cyo ngaha kubera sinzi Burundi gusa sivyo ngaha mu Burundi gusa yategezwe kubamwo abandi bantu. Pourquoi pas les Congolais? Wow, les linguistes. Bilia belle bari. Tumore mwera sore na kofi bashe. Mumora gute? Tubari mwazi benshi batandukanye. Ambwa utushasanga washizemo Mr Champagne ni utushira. Kandi ngoma Mr Champagne collab. Collab. Anakwambia vitu ya soin. Vitu ya soin. Savye collab kuribi. Ujya yo kwemera film ujya n'umwana mwiza ndazi yo kwemera. Ya nyine mustategezwe ko umwana mwiza. Ati kwati rero les Congolais, les Congolais. Ako rero uretse hazobari mu bantu benshi. Kandi uretse n'umupfakazi hagati yaho ndabisa amafilme menshi ndiko ndakora. Kandi shimira n'ababosi bariko baranyizera bakama ubuzi bwo kubagurira amafilme. Ndiko ndakora amafilme menshi. Y'abandi bantu yiwawe. Y'abandi bantu. Mugabo usanga kenshi ari je nanditse amangana zikina. Erega wanditse Fanny ugakina n'agafaranga kiyongera. N'agafaranga kiyongera ko bya gusa twarabiretse. Ubu nakandi kazi. Naje anye bamemeye ikiganiro kwa ndi muri Truaf. Nari kuriha. Suko. Bera kumanda bikijisho biragusha. Nyine mu muji aragoye kuba yabonye reka n'ubundi. Bajaje ngayigurishe 200,000 myatari. Byagoranye. Rumva rero nuko agatabo mfise ibikorwa by'itwiko turakora n'umupfakazi byinshi twarabemereye Imana ikidutije amagara kirazira kubanyoteza ni step media intambwe ko yindi ari agasignature ntaravuga ku nkunda kuvuga gose ni chain of progress. Njia maendeleo. Asante. Njia maendeleo. Yes, reka tuvyizere ko bizogenda neza cyane turi kumwe na Fanny, turi kumwe na Libert, turi kumwe n'abakinyi b'amareresi, turi kumwe n'abantu basanzwe bakunda bavuga ngo ni Bollywood ni yonga mu Burundi, filme ziguma. Ego ifume nka kujya kwa Hollywood turashushe. Canke ni Mollywood yo mu Buhindi. Rafa pase baraduhamagaye nyine abantu bamwe baratubwira imigambi ya Bollywood. Ubwa mbere bagitegura higanwa twe twavuga ati bivyaduka n'ivyari. Rero gari baraduhamagaye turi abantu bashika nka 15 mu bakinnyi b'amafilme turagenda baratubwira imigambi yabo baratubwira n'ibyo bya competition ukuntu bimeze turabashimira cyane vraiment kuko twumvise n'abantu batwiyumvirira kandi kure kandi nanke bizogenda neza kabisa bizogenda neza cyane kandi bizogenda fresh kuko akubwira yuko birimo abantu barimo umugisha bituza gutera imbere. Yes, ikindi kibazo nsharifuza kubaza Tiffany mbega competition ikugenda gute? Competition karabonye mudutore biko binenda turati ko uri uko kule ju acha benisho ibintu bya competition nudeya ribene bakunda kuvuga ngo ibintu bya competition rero tora abafana cyangwa iki biragoye kubera bo baraba nyine ku masantima ya muganda kandi amasantima y'nyunda nabo nyene vraiment bagize competition nibo gira nibo nyene usanga nyene amatora ya atogwa na bajya abantu bafana umuntu usanga nyene ni wo kwizera ngo cyangwa kwicara egari ukubwira ngo ndagufana atagufana akakubwira ko ujyaja cye kuri uwo mwanya andukani ngira ndo wambere uruwambere abanye tubona uruwambere baravuga ati none le principe bavuga ko bibazo kwisunga samatora ego na les votes z'abantu hari ibindi bintu bazora oya uruwambere rero amen mbega amatwi nsumira soro no akangara tuzi nanjye hargeyo shawo usanga ari wo wa mbere no mwica rero ndabashidabwira iki jewe ikiri kandi Libere azakoresha ikiganiro kibazo ndakimubaza Libere arakunda gushigikira Fanny gamana ubwo bucuti bwanyu bwaje gute Libere ashobora kuba ibintu byiwe agashikira Fanny ibyo ndibyo ntabari ibyiwe rega ndumupfakazi okay mugabo ni umupfakazi acafashwa nawe wemeze cyo byumva nawe nikiburi gishikimba murakunda like dakunda ukuntu ibujya bucuti bwanyu ari buriri cyane like sister and brother ni fresh sana cyane ndashima Imana kuko yaramuje nawe nukuri turafashanya komeruka none kiganiro deruka dukora novuga nk'igikora muri Bujahiti avuga ko uri mama
umunsi nawe niwe yabaye papa mbega byarabaye ikibandanya reka ashama muraryohera ari kuri kwibana watwakije Yes, bizogenda neza cyane fana kubwira yuko hariyo filme ariko arategekanya ko azobereza mu gihe atazora ko arahereza umugenzi w'abana ariko ndabahereza umupfakazi hariho série izotangura ku munsi wa mbere nyene hariho n'inyuma y'iyo série umva izo ziraba ku wa mbere n'inyuma yaho hari yindi film izociza rero inyuma yaho umupfakazi saison ya gatatu kitangura saison ngira gatatu y'umupfakazi azobone mu kwezi kwa nkanga fana canke ntabyo ushaka kuvuga umupfakazi kuko umupfakazi yafatishije gose dadangu barayikunze baragakunze kuko abantu baragukunda nakujya kuntu umupfakazi bakubonera ico vyumva ndashima hama bijya bintu libera gumagira muri filme aguma avuga ngo arazikoresha ngo avuga neza anga ari ivyo je sinza zondesha ndabe libera arakundwa gamana mana arende wabikira yata urumva ahubwo uzi kuresha ni je mba navyanditse none nta kindi byo mba navyanditse ni wowe wavyanditse hajya akaca murarinze peti murandika ego kwe peti yawe kumurakaze urumva rero no je nibaza ko bijya bintu mu bigura kugenda vyanditse Libera arambwiye ikintu ngira mvuga ari nyuma ya kamera Libera avuze ati ngo fana riresha urumva yandika ibintu by'ibya nyene abashaka ko bamubwira ngo Libe uza kuvuga ibi nivyo nkunda chandira kwishuruku ndawumbwiruka chayirisha ibaze byoye ndagusaba ikintu ufate ndakura umusumwe uza kwandika film cyumushira musike muri film yes ikenzo banza kugura kantuze kwibotike iyo ruya bikakwiwate ukadirisha yihereza akantu Yes, Fanny umukozi mwiza arakora neza ari mu bantu uvuga ko arafasha igihugu cyacu kugira ngo kimenyekane nuvuga muri monde ya filme vyireke amareresi mbega feedback ndakere kumenya feedback yabasi hariya yabayaka ukuntu babonye filme yawe kirakigwa cyane cyane ngaha mu Burundi bavuze iki bakubwiye iki bavyakiriye neza cyane kuko barabonye ko nabo nyene hariho changement yabaye amvuye mu Rwanda kuko yo nari kuvayo nkaguma kwa kundi nyene bacho babona yuko wapi ariko rero kuko byateye biduga baravuze ati Imana ishimwe kuko nabone barifuza ko nari imbere Yesu urumva yuko abantu bagufise ku mutima kandi bamwe kuba hafi Fanny cyane twizere ko no mu bikorwa bikurikira mu nyuma ko tuguma tubabona inshallah mashallah shakwa bihajat agende umuntu w'abantu bose umustar ntagiridi Yes, kandi twizere ko bizogenda neza cyane kandi tuzobona ibintu byinshi bitandukanye kuri Fanny no muri umwaka wa 2022 ko turumva yuko kugera hagati Fanny ni ngombwa ibintu byinshi kandi bikomeye byinshi byiza bado ariko Fanny ukora abana ko umwaka uri kuragenda ariko tugeze mu kwa gatatu tuko tujya mu kwa kane mu kwa kane nchine mbanza ndonki agashimwe ka Bollywood mu kwa gatanu turagiye mu kwa gatanu n'abadographist kabo mu kwa gatanu ndonka festival mu kwa gatandatu ndonka ka Step Media mu benisho utogire benisho ikintu cyo gutegura festival iyo mareresi cyangwa abandi bantu kuri ikintu ugira ama award uretse uko ari sawa sike ubona gute director ubona gute tugire ibintu by'ama award mugabo reje no cyasanga wa mbere yabaye Fanny wa kabiri yabaye Libe Tuguri kwiba wende uzoje mu bantu batora uzovyorganiza gusa hama bakwe none batoye nabi bagasanga abantu uri nk'umuntu atagikora je no cavuga ati ibyo bintu ntibibaho oya uzobibwire reka tuzobigira nacu ushaka ko inzu yose yuzura ama award turabona hari ya certificate hamwe irashamwe bizingwi byinshi ama award gusa ariko Fanny noti ko uri mu bantu nuvuga bari muri entertainment mu mwanya muto bamaze bari ko baronka ama award menshi cyane ngira nuko nari naracerewe kubishika wowe wibaza yuko nk'ubunye ari kubiheba wibaza ko Imana ari kuguhana gute cyane ko ncumuye gose cyane cyabibona Yes, ni byiza cyane ndakeneye kumenya iyo umwana wa Fanny ari ku ishuri ariko aravugana nk'umuvyeyi araba umupfakazi wibaza ko bavugana gukina umwana wawe n'umwana uko nabavugana ahubwo mbe muvugana gute gusa kenshi ngiye nko ku ishuri nyine umwana yiga ko uzibona message ngo ngumupfakazi abandi bakaza kundaya umupfakazi arabona ko ari cyo bifasha ariko biragifasha kadari nico byica unyi dufate nko unyi namambwira Libe kuri kumanzo kuri yandi makosa yose igitoni nkamire ko mwibara ba
baze nk'iyo probleme kandi abantu bose kira bakamira ko Bose, nkaje uri umusitari biragoye. urumva icomba ko ari hatari cyangwa uri muri bisi ugasanga ubuze 50 uri usanzwe urashaka kuvuga ko mbaye bana je na 50 fils mugihende je mvuge ngo na 50 fils probleme abizi kandi rero birafasha hariho n'ahandi byicira mu muryango gute fresh cyane famille bien Sana. bavyakira gute neza cyane nibo bafana banje ba mbere Wow. kandi uretse n'icyo reka tw'umuryango wacu na star wow papa wanje yari ari umuririmbyi kera bizoja muri biography ya Fanny mama nawe ari umutamvyi wiwe wow iwazi ko Ese baramenyana Fanny teravuka nkuko kwa Diamond na Zuchu acha kurabya we urumva uri Diamond ego niko bimeze kera nyene papa yari afite team hama mama nawe ari mu bantu biwe mu batamvyi biwe mu danseuse nyene Diamond nawe aho yeretse kimya kibyitso byumva ziripendwa kuri abona Zuchu ati Zuchu mutagende tizajya sebidora ibyo tugaruka ko mu kiganiro tuzogira na Benisho je nuko nizamaza ati none butamba buswambira ubona mama wa Fanny byagenze gute yabaye atamba neza mama abona kadonge mama yambariye Benisho umusumwe abana hakandi ko nitiguye kuja mu Rwanda cyangwa ngo kirazira kugenda hantu uburese nyatira ushiraho gutego urumva usigaye kandi jewe tugiye gutamba ahantu tubaze na papa nafuma niyinagisha mugabo aza bibuke atari umuntu ari yaguye hasi agasinatira kugenda hasi ukikubita ikare kugatita kumisa turabivuze kandi aribyo tuzobibaza oya tuzobibaza urumva wewe ukuvuga ivyabaye tuzobibaza rero banyine vyo sivyo none kandi umunywa turafa hajya Fanny rero mu turafa rero abonye mengana mujya mu muremure cyane abantu benshi ari muri turafa kwe nada wana riyo twese turiyo kati ndo kubera ikintu nabo bantu bose bagushikira Fanny Ufise biki wewe kwangara mzuri mafuta mafuta yako na mafuta mafuta ya bien ya n'ubuntu bw'Imana yene najarike ibintangaza yes ariko turifuza yuko Fanny yotera iyindi ntambwe atari inyageze ko mbega wibaza ko ivyumviro vya Fanny ari byo kugera he byo kugarukiriza babura gwabona Fanny aguma kuri ibikorwa vyiza baguma bavuga ati Fanny ariko arakora vraiment Fanny n'umukozi mbega wibaza ko Fanny azogarukiriza he mbega wibaza ko Fanny ashaka kugera he jewe aho nshaka kugera nta naho mbona hautaki kushimama kubera sitari kushimama ntonye filime yanje ikira trend nka za Titanic yatande abonyene urumva zimwe twamenye kera nabonye umuhinda ariko araraba gasobanuye k'abarundi ego hama rero nchemfa guys ikibazo novuga kiri simple cyane Fanny right now araronse opportunity yo kuvugana n'umukuru w'igihugu ikiyo musaba akora byinshi byinshi icyambere rero musaba gutegura award kugena bikubwiye igihugu nyene yitiriwe nyene papa Burundi kacangira wa mbere lagira tsara ibikorwa vyawe boga bateye jewe ico gihe cha no kora kuri kwimana bipfuma mara ukwezi ntajyana mugabo paka kirewe right now rawera na president monsieur le président Nshaka yuko mutegura award nyine abajejwe jeunesse sport babwira yuko barabukunda babwira kibeho nyene kandi abari wazo mpereza nkuko kabisa kujya bagira coupe de président de football so yo kuri nyine ntumbwiye hama icyakabiri naco chakabina nkabo bari kubibaza ngo novuga amahera je nta mahera no gusaba oya ikiti ngo gusaba ndebe tubona lavre ikindi cyo ko mwaka tatera ntamubonye wow cyumviro cyiza cyane kandi novuga n'umuvyeyi ashaka abantu bakora cyane papa uwo mwaka ndakubona oya vraiment ubutamatahura azogutazo kubwajya sibyo kandi urubukozi rukurakora neza kandi biguzogera neza sibyo rega Fanny guys nakubwiye ati nibikorwa byinshi twiteze muri 2022 kuvyerekeye Fanny Lavine kandi akubwira yuko jewe sinicaye ndifuza kugera queen step shaka kugera kure ngere queen step ngere kundi novuga queen intumbero nziza cyane kandi ishikana igihugu canje novuga ahantu hani heza mu byerekeye film sibyo naga Fanny ariko sinzi ko ari ikintu kurabona Fanny kubibona nkaje nuko ndabibona ariko filme z'abanyamanga zitakigira cyane ngaha mu Burundi bado
Atokege bazibagira sinzi ejo nabonye nyandika ngo nyingo ndikanumba mu Burundi. Gwinde. Ngo ndikanumba mu Burundi. Frema right now frema ash. Ababonye bana muri komande ngo yo bari yarakiriho bakakirana. Ngecheza pamoja. Ndamusumba abana. Byo ko yapfuye none. Aho yarahejeje we ahageze frema waraharenze frema. Kandi foko abarundi zo tumwa twishira itwe kituma twemera abanyamanga batuje imbere. Iyo basi bari kuvuga ati kanumba yari kubameze. Urabona. Ariko Fanny waragiye mu Rwanda mbega muri Tanzania nzo cyane. Kiswahili nama? Probleme. Lakini nakiongea. Ba, jewe benishozi ko indoto zanje zo kuzunguruka kwisi yose. Kabisa. Kandi bizogenda neza, ikibazo kihari ni umwanya n'isaha bitaragera nayo bundiho indoto zo kujabuka ni nyinshi. Indoto zo kujabuka ni nyinshi kandi urumva yuko ukeneye abantu baguma kuba hafi. Abantu bafite kudufaranga. Ai ni kimani kabisa. Nakuntu kwiyumvira ukazokwegera umunsi umwe ziranotse gafana. Ndabwira gute? Mubwira ati mutamanda kinira kuri ndi itike y'indege nginde gutegeza imbere igihugu canje ruvuga mvyerekeye film. Ahubwo nabanza mpe akazi ndamukorere namba ari publicity ndamukorere na marketing ndamukorere hama acamemba abonye bikenewe ashirire ko nagashimiti. Uri umukozi mwiza. Kubera ko yoma uko nyene atana kimwe ndakora turakorana ngo mbone ukuntu ndise yaje cyangwa ukuntu nkora. Yava bano menga ninzari ibintu kumusaba name ibintu ndamukorere hama mpembe ashire ko nagashimwe ninabikora neza kuko nibikoze nabi nagashono kinjira kabisa n'ubunirega nuko niko bigenda ari gukoze nabi kore nabi igihugu baraguhana guys na cyane jari kintu nabonye kuva twitangura ikiganiro na Fanny biro vyiyongereye Fanny biro step mu vyibuho step mu ngaburo step mu bintu byose mu vyibo magapo nukuri sindi n'ikintu kivyusha kubera ko fungura kaki sindi afure imisi sinamugurije igifani ikiganiro Fanny cyane buka image ya Fanny kera showe kwa ko twatanguranye kuva kera ndaryoherwa vrema ati birateye byaryoshe cyane byoshe kumenya umuntu bikira uzoryoherwa ni natera imbere Fanny je nundi ndaryohewe deja wateye imbere na micro rapide aho ya wayimbira kwa impebe Sige nabwira ko yayimpaye. Nabwo ubutunzi bwa mbere n'indoto benisha ivyuma bitegazwa kuza kandi vyihuse. Ukwakana nikuzohera ivyuma byose bitaboneka. Amen Imana ivyumve. Amen. Kwacina ba Yesu. Amen. Bizogenda ngonyera Fanny bivuze. Kandi uhezagiwe n'abantu n'Imana iravyumva. Sivyo rero gafana. Mbere n'abantu. Yes, rero novuga ikibazo ca nyuma nsa n'usoza Fanny afise novuga ingabire Imana yamuhaye abana babiri. Mbega iyo ariko aganira n'abana biwe arababwira ibyerekeye by'amarere y'isi arababwira ibyerekeye novuga akababaza ico bazo ivyo bifuza bazobamo mu buzima buri imbere ivyo nta muvyeyi n'umwe atabibaza umwana wawe vy'amarere ivyo byose akaseseshwa rumuri kuko nabo barabikina mugabo indoto zabo nyene sometimes ndazibabaza kandi abantu bakomeye cyane kakajya gahungu kakajya gahungu kakajya gahungu kajya yerekeza akantu gakomeye nako kazoba gakatse kandi apana muri sinema gusa oya n'undi buzima busanzwe kandi urabona ko ari agahungu gaciye ubwenge frere nka nyina karihembere yitwa Nisi Joshua ari hehe si hari yagiye muri kuri nta kundi ujya mukubwa nawe si hari oya ari kw'ishuri kandi abana babusha barakunda kwiga mbega Fanny yarize bite nka nyina byose bikunda nka nyina arize babarira oya Fanny oya wisuye nivyo ntakubajije Fanny yarize ndafise ikibazo Fanny yarize histoire kandi ngo bari abaca bibaza ngo mvuze uriya muntu oya aha no nize histoire none wize mufakazi reka ndamwirekere yigiye mufakazi Benjamin mesoma msomi wewe hatari sana wewe probleme sana Fanny kushimira cyane Fanny asante sana benisho hebutari kuba step media tukire subscribe na partage like nyine partage nk'igihumbi hakurusha barohagarika kabisa yes kandi urabona yuko bajya abantu basanzwe bari hafi yanje ndi muri budget turabona ko right now ni wari kwaramfasha byo nagafana ubakubwira ati ntuzugaye umuntu kuko ntuzi ico ejo azoba nico bituma bakubwira ati ineza
ukora neza uzisanga imbere kubera ko ni nabi no wayikora nayo iraguherekeza ya Benishi ndamukunda cyane bizogenda leta cyane basha ndifuza kugira micro yiwanje ndifuza kugira kamera yiwanje ndifuza kugira biro yiwanje ndifuza yuko ebana ngira abakozi bakora muri step media kugira ngo bagume baca muri atinya nyene yo gushika ku yindi step hari imbere cyane kandi uzokunda Benishi bizogenda neza cyane no mwaka uzora bimeze neza wow kandi uvyizeye ndavyizera Fanny ereka cyenda ndavyizera ko ndagufise wewe mfise Libert mfise abandi mfise uravyumva ya bitegezo mfise CK hari inyuma fresh professional amata professional ziranwa amata menshi yamwe umunsi yanyoye ifaranga zibapfuye kazimanwa amata nacu yes tupariza gushimira cyane Fanny asante sana Benishi courage imana baje imbere imana ibahe umugisha imana ibasige igikundiro kandi n'igitinyiro kuko hari abantu bashaka kubaho ku muntu birenze bivanye ko bamuzi ukuntu kunuko imana iguhe igitinyiro imana iguhe byose wifuza amen kandi iguhe no kubandanya ukunda abantu no guca bugufi turagukunda cyane vraiment step media de 57 tutegereza gutera imbere kubera wewe kubera jewe imana ibahezekire guys tuzosubira rero gutaha uri kumwe na Beni kuri mikoro byande kamera professional kuvuga ati ni step media 257 step media 257 ndagusabye ugire subscribe like comment share kugira ngo tushike ku yindi ntambwe basha sinifuza yuko je no gumanga hanyene siko none naravuye hari barandeze ndagira ivyi wanje kandi akubwira ati umwana mwiza n'umutera imbere agateza imbere nabandi kandi agateza imbere n'igihugu ciwe cy'amavukiro tuzosubira rero gira subscribe bye bye